Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe muri iki gitondo co kuwa mbere kw'itariki ya 4 Nyakanga 2023 kantanguri aya makuru mbaramutsa kandi ndanabaha n'ikaze ryo kuyakurikira muze gucikwa aho mwoba muherereye hose. Ari benshi badukurikira mu gihugu c'u Burundi mu bisagara bigiye bitandukanye no mu ntara, ndabaramutsa kandi ndabaha kaze. Hari benshi badukurikira bari mu bice bitandukanye mu bihugu bibanye ngaha mu muryango wa Afrika yo ubuseruko, bari mu bice bitandukanye ku wundi mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure, ndabahaye kaze nimuze gucikwa n'aya makuru agezweho araza kwibanda kare kuvugwa cane mu gisata c'umutekano. Ku munsi w'ejo niho twashikirije inkuru ku mutekano wari wahungabanye ku munsi wa gatandatu mw'ijoro mu gihugu c'u Burundi. Harumvikanye amasoro menshi cane ahitwa Iburinga muri komine Gihange ntara ya Bubanza, hakaba hari hagati y'isaha 3 z'ijoro n'isaha 4. Muri ako kanya rero humvikanye urwamo rw'ibikoho bikomeye, amagrenade n'inkoho ntonto. Makuru rero twaronse bikiba nuko bari bitwaje ibirwanisho bari baje bava mu ishamba rya Rukoko, bakaba bahuriranye n'abasirikari b'igihugu baca batangura kurasana bikomeye, haca haturirwa imodoka yo mu bwoko bwa Probox irasha iratokombera, inyuma modoka yo mu bwoko bwa Allion nayo barayirasa amasoro menshi. Muri ako kanya rero abo bitwaje ibigwanisho baci basubira mu ishamba rya Rukoko. Bukeye kw'igenekerezo rya 3 Nyakanga bwari ku munsi w'ejo kwa Mungu, niho hamenyekanye ko hapfuye abantu babiri bahitanywe nico gitero. Abapfuye rero bakaba bagizwe n'umukenyezi be n'umugabo bahiriye indani muri iyo modoka, uwundi nawe umwe muri iyo modoka nyene akaba yavuye mu modoka agerageza guhunga, baca bamurasa amasoro 3 ku kuguru, ku mugongo be no kwitaka, akaba yatwawe kwa muganga. Mu masaha y'agatondo ku munsi w'ejo kwa Mungu, muharire zitabarwanya leta ya Gitega niwe wemanza kari wakoze ico gitero. Mwitangazo muhari washize ahabona bicishije ku rubuga rwa rwa Twitter ndetse ugasohora n'itangazo ryanditse menyesheje ko wakoze ico gitero nijoro muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Ukaba wanditse uvuga ko waraye usambuye icuma canke antene kiri Gihungwe gifasha indege kurorokera ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Iyo tangazo nyene rero itabaramenyesheje ko ifise abarwanyi gataka ko Burundi kandi ko bashoboye gutera aho bashatse hose mu mwanya uwari wo wose. Hari amakuru rero agezwe avuga ko hari abaroberi boba barishwe mu gasho k'igendereza. Amakuru turaza kuyagaruka ko ese boba ari bande, se boba barafatanywe ibiki byinshi rero kuri iyo ngingo irabana n'umutekano, turaza kubigaruka ko ku buryo burambuye. Turaza kugira kandi mu gisata c'ubutungane aho mushikiriza manza yasavye kurekura vy'agateganyo abacamanza 3 bagirizwa kurekura abicanyi. Abacamanza 3 ba sentare nkuru ya Bururi bararengutse rero mu ntara y'ibanze ya sentare isubiramwo ya Bururi, barengutse kwa 3 heze. Amakuru dukora mu begereye dose bavuga ko bagirizwa kuba bararikuye vy'agateganyo abicanyi bitwaza bipanga bari bagisibije muri Rusama uyu umwaka. Iyo nkuru nayo tukaza kuyigaruka ko ku buryo burambuye. Ndagusaba kugira ngaho uherereye hose uvyonde kuri subscribe canke s'abonner niba utari wavyonda ko ibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Ndaguhaye kaze ntuze gucikwa. Roberi 3 biciwe mu gasho k'igendereza, bari bafungiye mu gasho k'igendereza mu Cibitoke. Amasoko mu gipolisi yemeza ko ibiziga vyabo vyaciye bijanwa ubwo nyene mu kibanza kitazwi mw'ijoro ry'uwa 3 n'imodokari y'igendereza mu Cibitoke na Bubanza. Makuru rero agatomora ko abagwanyi bafashwe mw'ishamba cimeza ku ruhande rw'amabaye. Abarinda agateka kazina muntu bakaba basaba umuco kuri ivyo vyabaye. Ku masoko atandukanye mu gipolisi itegeko ryoba ryaratanzwe ryo kwica abo bafungwa b'intambara bafashwe mu ntambara ziheruka hagati yabo n'igisirikare ca leta. Ibongo ko bari ukubazivya kugira ngo hakingirwe abategetsi b'abasivile n'abasirikare bakorana n'umwansi. Imodokari z'abarongo igendereza Bubanza na Cibitoke nizo zakoreshejwe mu kuzipanganya amakanda yose. Uwo rero wabibonye n'umwe mu bapolisi yagize ati abo bagwayi bose hamwe bangana 9 baciye batwarwa kambwa mu kibanza gushika ubu kitaramenyekana. Ni umupolisi rero akavuga agatotezo n'umunyamaswa vyakora abagwanyi bafatiwe ku rubuga rw'intambara kuva mu ntango z'ukwezi kwa 8 ugahagarika abaroberi
Cumbitse mu kira vyafashe umurindi muremure, bamwe kandi bapfira mu busho kubera amabi bakorerwa mu busho bw'igendereza, niko isoko ryacu rishimangira. Baranira agateka ka muntu bagasaba amatohoza n'umuco wose kuri abo bantu biciye mu busho. Bajejwe kuri ivyo rero, Ahmed Nabil Sindayigaya arongoye igendereza mu Cibitoke agahakana ivyo yagirizwa vyose, akavuga ko ari ibinyoma vyambaye ubusa. Kujanye n'imodoka ari ujejwe igendereza ibubanza yabonywe aho mu Cibitoke, Ahmed Nabil yishura ko ivyo yari aje mu Cibitoke kuwa 30 Myandagaro mu rugendo rw'akazi rusanzwe. Ku ruhande rwiwe, Kareme Bizozane buramatari w'intara ya Cibitoke avuga ko amatohoza ariko araba kugira ngo hamenyekane abakora n'abo bagwanyi kugira ngo bashengezwe imbere y'ubutungane. Nubwo biruko, Zoza akavuga ko atamakuru y'ababoroberi azwi bishwe bafunzwe mu gasho k'igendereza mu ntara yiwe. Beruka rero umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika yaragabishije ko zo kwica abakorana n'abo bagwanyi bose bacumbitse mu kibira. Musitanteri wa komine Mabayi Nikodeme Ndahabonyimana nawe yarahagaritswe, yaciye akurwa no mu mabanga mu ntago za Myandagaro inyuma y'iganagurwa ry'urongoye imbonedakure mu banywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD uri ku butegetsi. Isidore Niyongabo batazira Maisha yarasiwe iwe mu ijoro ryo kuwa 9 Myandagaro n'abareberi bo mu murwi FLN kubw'amasoko menshi yavuganye bamenyesha amakuru hamwe n'amasoko yacu ari irya nino. Mu gisata c'ubutungane, umushikirizamanza yasavye kurekura vy'agateganyo abacamanza batatu bagirizwa kurekura abicanyi bari bagisibije bicisha abantu ibipanga muri Rusama uyu mwaka. Ariko rero ni Leonard Nizigimana, Antoine Ngendakumana na Irene Mukeshimana, bose bakora muri sentare ya Bururi. Makuru ava mu begereye dosiye akavuga ko bagirizwa kwifatanya n'abahungabanya umutekano w'igihugu. Umushikirizamanza nta birego yari afise kuri abo bacamanza batatu, yabasabiye kurekurwa vy'agateganyo nk'uko vyasabwa n'abashingwamanza babo byavuzwe n'ukora mu butungane. Amakuru nyene akavuga ko urubanza rwaciye ruja mu mwiherero, ingingo ya sentare ikazomenyekana mu ndwi iza. Kuwa 29 Nyakanga 2023, abacamanza ba sentare subiramwo ya Bururi barashashe kugira ngo barebeka abantu 15 bagirizwa gutemagura abantu borekorwa. Sentare ntiramenyesha ingingo ya muri abo 15 bagirizwa. Iyo dosiye harimwo 8 bari barekuwe vy'agateganyo, mugabo bahava basubira guhagarikwa. Abandi 7 bafatiwe na sentare isubiramwo ingingo yo kuguma ibafunze vy'agateganyo. Bose barunguruje urubanza muri sentare isubiramwo ya Bururi. Wahoze arongoye ibohero rya Muremwe mu ntara ya Rumonge mu bushira uburengero bw'u Burundi n'abandi bakozi babiri muri iyo bohero baciriwe gufungwa imyaka 7 n'amezi 6 kubera ko barekuye abafungwa 8 bagirizwa muri iyo dosiye. Ivyo rero vyari bigezweho mu gisata c'ubutungane. Rida yandi makuru rero ariko aravugwa mu bindi bisata bitandukanye nuko twabitegurira nayo tubashikirize. Simbere gatoyi muri leta iharanira intwaro rusange ya Kongo, abantu 4 barimwo abashinwa 2 barishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho. Abantu 4 bagizwe n'abashinwa 2, umusirikare wa Kongo n'umunyagihugu, baguye mu kigwati ca Jada muri segiteri ya Ngangura muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Umanuko ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abicanyi rero neza ubu ntibamenyekanye. Abantu rero 4 baguye mu mutego nk'uko tubikesha amakuru ava mu gisoda. Abantu bataramenyekana bateye imodoka harimo igihe bava Ijaja baja Ikaleme mu ntara ya Tanganyika mu buseruko bwa Kongo nyene. Tero cabaye kuri wa 5 igenekezo rya mbere Nyakanga 2023. Musaneri wa Fizi Sami Kaloji yemeje ayo makuru. Turetse abo bashinwa 2, umushoferi n'umusoda yari yacunze umutekano wabo, hari uwundi mushinwa nagihugu n'umusoda bakomeretse nk'uko abivuga. Makuru rero bahaye SOS Media Burundi tukeshinkura bavuga ko abanyagihugu bakora mw'ishiramwe ricukura ubutare mu mwonga wa Kambi muri Kivu y'Ubumanuko sada bakorera mu mugwi w'ibihumbi 3,305 bemeza ko abantu bishwe na abantu bitwaje ibigwanisho muri ako karere. Bakavuga ko igisoda kiriko kirabahiga ndetse n'ibiziga vyatowe n'igisoda vyaciye bijanwa Ikalemi ku wa 6 mu gatondo muri Munyonyo 2021. Abandi bantu 5 bava Bushinwa bakorera ishiramwe ricukura ubutare baranyurujwe muri teritwari ya Fizi.
umupolisi yari acunze umutekano wabo yarishwe, uwundi mupolisi nawe arakomereka. Igitero citiriwe umugwi wa Mai Mai waho witwa Biloze Bishambuke, nuko rero amakuru aba aho avyemeza. Muri Uganda ni muri Nakivale abarongoye amadini bararajwe inshinga n'ubuyererezi buri mu rwaruka. Abarongoye amashengero y'abapolitiki bagize isekeza ryo kurwanya uburererezi buri mu rwaruka bikabazanira ingaruka mbi ku bwinshi. Abarongoye impunzi bashima ico gikorwa. Isekeza ryiswe Stand Up and Shine kugira ngo urwaruka rwikangurira ruve mu byayuramutwe n'ubushorashuzi. Turazi ko urwaruka runywa ibiyoga bibujijwe n'amategeko, yayuramutwe, amarigara n'ibindi. Ayo mabi ngo nta kindi azana atari ubushorashuzi, inda z'indaro, kubaka hataragera gushika naho haba abarwara mu mutwe, nk'uko bivurwa n'abarongoye ishengero New Vision iriko iragira iryo sekeza. Iryo shengero rigizwe ahanini n'impunzi z'abarundi kandi baritabira cane isekeza co kimwe n'impunzi ziva mu bindi bihugu ziraza nazo. Inyigisho rero bahabwa zirekeye kwihangira imirimo, uburongozi bwiza. Nakivale rero ikaba irimo urwaruka rugwiriyemwo batagira ico bakora. Babo barongozi mu idini ishaka ryo kwiyumvira bishasha riko riragabanuka mu bantu. Rongoye kandi hamwe n'urwaruka rwitabiriye ivyo bikorwa biyemeje kudasubira kwisambura, yabona bavugana uko bazohuza inguvu haranira iterambere ryuzuye. Kabasaba abo barongoye amadini kubafasha kuja mu makoperative baheze babahe udutahe kugira ngo bikorere ibibinjiriza udufaranga. Abarongoye amadini n'abarongoye abandi biyemeje gukorera hamwe mu kuvugira muri HCR. Urwo rwaruka rwerekanye ishaka ryo gushinga imigambi ifatika. Kambi ya Nakivale irimwo impunzi zirenga ibihumbi 140, abarundi bakaba barenga ibihumbi bishika kuri 33. Nyo nkuru rero twari twabateguriye muri uyu mwanya, ndagusaba kugira ntuze gucikwa ibindi bitandukanye tuza gushikiriza kuri iyi mboneshakure kuri uyu munsi wa mbere turi ku itariki ya 4 Nyakanga 2023. Ndagusaba rero kugira ngo fyonde kuri subscribe canke s'abone ni utari wafyondako, ibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Bane bahezagire.